dushimira Imana rero mushobora vyose yadushikanye ngaha, ariko mbanze ndababwire ko turi kumwe n'abanyakubahwa abashinga amateka mwatoye mu ntara nziza ya Muyinga, nyakubahwa mukenguza amateka mwatowe mu ntara nziza ya Muyinga, nyakubahwa mwaserukiye buramatari mukaba muri umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari mwiteka ryanyu, nyakubahwa ntayegayezwa ngaha muri komine yacu nziza ya Gasogwe, ba nyakubahwa murongoye ubuzi butandukanye mpereye kuri mwebwe mujejwe igisata c'umutekano mu ntara ya Muyinga mwiteka ryanyu, mwebwe mujejwe ibisata bitandukanye mu ntara ya Muyinga, mwebwe mujejwe gufasha indongozi zo ngaha muri komine yacu ya Gasogwe, ntibagiye mwebwe murongoye umugambwe uri ku butegetsi muri no komine yacu nziza ya Gasogwe. Umwe wese yiyumve mwiteka ryiwe, bene gihugu muri ngaha mwiteka ryanyu, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, umutekano bifatiye ku kwitunganiriza ibyacu nk'abarundi. Navuze ko ijambo uno munsi ari mwebwe murifise, ariko mu nkundire tubanze dushimira Imana mushobora byose yo yadushikanye ngaha amahoro, kandi tugasanga na mwebwe muri bazima, tuyiha amashi menshi. Reka mfata akanya gatoyi mwebwe bavukanyi bo muri komine Gasogwe, kuko abampaye ijambo babivuze, benshi ngaha turazinanye, sivyo ga yemwe? Benshi turazinanye kuko ndi muhira, ndi kumwe n'abavukanyi, ndi kumwe n'ibibondo. Mvuga ijambo rimwe ryo kubashimira, kuko aho tumaze iminsi duca twarabonye ko muri kubikorwa, twarabonye imirima abateye kare ibiharage ko bimeze neza, twarabonye hirya no hino abateye imyumbati ko imeze neza, eka twarabonye ibiterwa bitandukanye bimeze neza. Ni ukuvuga ko muri ku kivi, ni ukuvuga ko mwumvirije impanuro indongozi z'igihugu zabahaye, uhereye ku civugo ca nyenecubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye, co kuvuga ko yifuza kumva umuntu we wose uronka ivyo ufungura, akumva umufuko wose ufise ifaranga. Ivyo ntivyoshoboka bene wacu tutari kubikorwa. Turahimbagwa rero ko twasanze mwino ntara yacu ya Muyinga mu makomine atandukanye, uno munsi mbwire mwebwe turi kumwe, mwebwe abanyagasogwe, tugasanga hameze neza. Ariko nk'uko waserukiye, yaba waserukiye musitanteri, yaba waserukiye nyakubahwa buramatari babigarutse ko, tumenye ko umwimbu tuba twaronse ukungana kose duheza tukaraba ingene tuwutunganya, tugakuramo utwo dufungura, tukagira utwo tubitse, tukagira n'utwo turondeza utundi dukeneye, kugira ntihagire umwana areka kuja kw'ishuri, kugira ntihagire umuvyeyi areka gushika kw'ivuriro, kugira serugo ashitse babone ko ari serugo nk'uko babivuze. Ivyo rero turabikenguruka, tugakenguruka kwino komine yacu ya Gasogwe itekanye, kuko iyo idatekanye ntituba turi ngaha turi kumwe turiko turiyumviririza abatuvyinira ivyo kwiteza imbere.
kandi ndabashimira cyane kuko imigwi y'intambo yaciye ngaha yose birumvikana bose ko bashikiriza ibijyanye n'iterambere. Iterambere rero ntiturindire ko rizova hejuru rikamanuka, ahubwo riva hasi rikaduga. Umuryango utera imbere, nyumba kumitera imbere, umutungo utera imbere bivuye mu bikorwa, zone itera imbere, ikomini itera imbere, intara itera imbere, gutyo tuzohurize hamwe n'abandi igihugu cyacu cy'u Burundi kive mu bukene kije mu bihugu bavuga bati Uburundi buratunganye neza, Uburundi burafise ico bwiha.